Yes bakunzi ba PITV muraho mumeze gute aha ni kuri Peace International TV kuri YouTube nuko turabashimira cyane ukuntu mumandanya mutwitwararika mu kugira subscribe ku rubuga rwacu rwa YouTube ndetse no kuri Facebook kabisa ndi Moses Angelo nkuko mubibona rero ngaha kuri PITV turi kumwe n'abakobwa abigeme hagatiwe ngaha urabona yuko bafise intwengo nziza kamwemwe ni kenshi cyane kabisa ngaha kuri PITV haza kuba ari umwotsi rero topic y'uno munsi ravuga ati kubera iki abakobwa badasororera abahungu tukunze kubona yuko abahungu nibo bakunze kwisopa kenshi ariko ni gake tubona abakobwa abigeme ashobora kuba yobwira umuhungu ati ingunda gusohokane uno munsi ndakwisinye ni gake cyane rero reka twumve ibyumviro byabo ngaha mubandanye muri kumwe natwe kiganiro cyaza kuba kiryoshe cyane reka rero ndabakire ndabaha ikaze kantangurire ngaha kuri no mwigeme ubuturori twiza witwa gute? Bon, merci ku mazina ni Darlene Nishimwe. Darlene Nishimwe. Wow, kazina kiza cyane nawe? Ni sawa. Haba nanje ku mazina ni Viviane Megan. Wewe? Bonjour ku mazina yanje ni Dushime Nelly Linka. Ya, turi kumwe na Linka, turi kumwe na Darlene, turi kumwe na Vivi kabisa cyane. Rero mwamaze kumva topic kandi ikibazo ni mwege ciga cyane. Mere kuri Darlene. Wewe umuhungu umaze kumusohokana kangahe canke urafise umukunzi umaze kumusohokana kangahe? Ba merci kuri ico kibazo cyawe. Haba kibazo cy'umukunzi je sais pas. Naje sa kwishura unyene gusa gusohokana umuhungu jambo rumengo ni ibintu bisanzwe nubwo bishika gake simbeshe na naringe birashika ariko hamwe n'aba mfise amahera kumusohokana je numva ko ari ibintu bisanzwe. Abahungu bamaze kugusohokana bo ntibangahe? Ni benshi kandi abo bose sabakunzi bawe oya ariko we ntiwiyumvire no musi numwe ko umutwara bon nyene kujya nyene abahungu usanga muremye sinzi usanga nyene umukobwa ari wese nubwo bamukunze cyo saba ko umusohokana ariko twebwe abakobwa ukunze umuhungu nca bisaba ko umusohokana canke wapi urapfira indani nyanga Philipos kaguko nyene ego reka numve kuri Viviane ivyo ubivuga ku cyo bon ufise nk'umuhungu umusohokana nanje si ntibibaye ngombwa ko ndabivuga kuri TV ni vi private yanje hama ufise umuhungu umusohokana mwiyumva namwo ko abahungu bubu n'ababeshi abahungu bubu Jean bakundana n'abakobwa kubera baba profite muri sexuality niko nshatse kuvuga rero iyo ufise umuhungu Jean atari uwo kuguprofita atari uwo kugutesha umwanya cyo numva atakibazo cyo kumusohokana ariko rero abahungu nk'abo baragoye muri Morgan wewe ivyo ubyumva gute? Bon de ma part je mbona nanje kari ibintu bisanzwe mais d'abord gusohokana umuntu ni ku mufuko ni ku mufuko nishobora kumutwara ahantu umugore muri abantu uko nyene ya gusa umukobwa gusohokana umuntu ni ibintu bisanzwe vraiment ni bito cyane mwese muravuga ati ni ibintu bito cyane bisanzwe none kari bito cyane kuki mutabikora kandi mumva kari ibintu biri simple mpamvu tutabikora nyene hari ukuntu nyene ibintu bibaye akamenyero usanga abantu natwe twabigiyemo uko nyene umva tumenyereye rero abahungu basorora naca tuvuga ati nuko nyene gusa biri uburyo bubiri hari umuhungu ashobora gusororera umukobwa atari nuko bakundanye genre ariko aranamudraga akeneye ko nyene basohokana ugasanga nyene ntarana bivuga ugasanga ariko aranamusohokana ariko ugasanga rero nabandi bagira bashobora gusohokana umukobwa ari uko bakundanye rero ibyo biratandukanye je ndi umukobwa sinshobora kugira ngo ndasohokana umuhungu tutaranakundana ariko dukundanye ndayafise turagenda nayafise ugumuko urumva rero wewe kuri wewe usohokana umuntu mukundanye ego gusenye simvuze ngo nasohokana ya Morgan wewe ufise abakunzi banga jewe sha no ndakubeshe vraiment waramwigetse pour le moment ntawe ego naramwigetse ndageze kuja couple muga pour le moment ntawe vraiment mumaze yagusokanye kangahe kunsohokana sha sinobiharura vraiment wewe nawe wamusokanye kangahe jewe nanabi byamenyerewe Moses ni ibintu byamenyerewe nyene gusa umukobwa asohokana umuhungu ni karare
Yes, bakunzi ba PITV murabona yuko mpagatiwe n'inkumi urumva yuko bafise ibyumviro byo biteye ubwoba bakavuga yuko gusokana umuhungu ari ibintu bisanzwe ariko tugatangazwa n'ukuntu bobo babyita ibisanzwe ariko atamusi n'umwe barasokana n'umuntu urumva ko bikomeye cyane. Vivi nze kuri wewe wavuze yuko byo umukunzi wawe ari private life yawe woba ufise ikintu mu mutima uvuga ati nanje umunsi umwe nzosokana umuhungu ndamurike yuko nanje twishoboye? Ego bro ndanabigwaye ndanabishuhiye. Habuze iki none? Je mwisanzwe ndi umunyeshuri mba kwa papa mba kwa mama amahera sikirenga vraiment simbeshe. Morgan wewe nuko ubibona? Bon jewe ego navuze ni ku mufuko ndayafise twogenda muganga ushobora kubimusatiza atabikusatse simaka genre nukoresha force nza kabikubwira muri uwo mwavuga ati ego ndifise muracomuka ntangora. Ariko rero abakobwa mwe muravuga ati ngo abahungu ngo baratugaya cyane dukeneye 50% tungane ariko ugasanga aho kantu gatonya ako ka geste gato karabananiye ubwo ntumva yuko abahungu bazoguma babafata minenegwe bakabashira hasi? Kubera hari abakobwa muri iyi minsi je ndabona igihe tugeze ngo abakobwa mbere nibo basigaye bafite amahera gusumba abahungu je nivyo mbona. Donc rero mu Burundi bon novuga kuvyo mbona mu Burundi yego barahari aba diaspora nabo nyene kandi urabona ko bari benshi barabatwara bayafise nta kibazo. Wewe ubivuga kuri? Je vraiment ntaco norenza ko kuri ivyo link avuze ntaco norenza ko vraiment. Rero turabona ko tuko turegereza ku musozo mwebwe muvuga iki ku kibazo kijanye nuko mwosobakana abahungu murabona yuko nimwamara kuronka ayo mafaranga musoguma mubatwara nkuko mubishaka? Si vyakamenyero nibizo vyakamenyero oya ndayafise ba akazoba nyene rimwe umukope wanje ndashaka kumubwira ati today pe ntiwisope ni jewe nza kwasira hama tukagura aparanga iminsi yose ngo vyakamenyero ngo acamenyera darene ko ari hajyagiza navuga ati naronse twagiye baronse twagiye ego nuko Vivi wewe gute? Kunsubiramo ikibazo. Wewe mara kuronka amafaranga umukunzi wawe canke undi muntu uzomutwara kangahe umusohokana umunezereze umweke yuko nawe wiyemera? Bon maze kuronka amafaranga cyane gikuru cyo gusohoka iyo ufite umuntu muri kumwe ndiko ndabivuga nyene mufitaniye projet si gusesagura ahubwo mwopanga ukuntu nyene mwubaka ikintu nyene kibinjiriza amafaranga kuryo muzoyarya muryohewe mwese gusa mwayarondera byo gusohoka nyene byoshika weekend mukikura ama stress y'amashuri canke y'akazi ça dépend ivyo muba mukora. Morgan umuhungu w'umukunzi wawe akwemere kuzo kwama agusohokana dolende ya dimanche uwo vyemera afise akazi? Bon izo siribaza ko bon nishira nk'abantu bake dolende ya dimanche izo siribaza ko vyoba nani no mwemeye kuko bari gusesagura ko mbabivuze ko bari gusesagura vraiment. Impanuro kubigeme bariko baradukurikiranga kuri PITV bama bashaka yuko abahungu babasohokana igihe cyose ariko bobo ntibiyumvire ko bo basohokana canke gusanga bariko barasasaguza abakunzi babo akajambo kamwe gusa. Ico no babwira nuko batokwishama ko gusohokana ari byo bikomeza urukundo canke arivyo bituma nyene umuhungu aca gukunda gose canke umukunde gose kwa gusohokanye ite ku rukundo d'abord hamzo gusohokana navyo ni mu nyuma apana kutuga mubishaka minsi yose none iwabo ntibajya. Morgan wewe akajambo kanyuma kuri bo? Bon je nta birenze nababwira tunyene nukwihangana apana ko umuhungu mukundanye nubwo ubona ko afise amahera ntibisigura ko yocaza ayata kuri wewe kubera abahungu benshi navuga ni si benshi cyane gusa ahanini baba bakwiye kugira ama projet oriye yo kusesagura amahera ngo gusohoka minsi yose Vivi wewe? Bon je mvuga kuri parti genre pas y'abahungu ni y'abakobwa. Abahungu nimwibaze ko abakobwa twese dukunda gusohoka no hari abakobwa dukunda genre abahungu bari serious baba barizi iyo relationship baba bari serious genre mu kintu baba barimwo n'umuntu kanaka hakaba n'abakobwa vraiment
gusohokana hapa na hapa dabo urimwo ndisiyo. Yes, turasa nkaho mengo turi ku musozo w'ikiganiro kandi cyaryoshe cyane, ariko kuba ariko baradukurikira batabazi neza ukora iki wowe? Akazi mejeje umwaka. Mejeje mani. Ndi umunyeshuri niga university kuri East African Star University. Wow. Morgan? Bana jewe mpejeje uyu mwaka nta kazi ndaro. Juste ndindiriye gutangura university. Niko rero beko turangiza mubabwira abakunzi ba PITV mugire subscribe. Twese twagiye Subscribe. Abakunzi ba PITV. Yes, uko rero abakunzi ba PITV mwe kumuna Moses Angelo na haturangirije. Bye bye.